mwaka urangiye abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka baragendeye amakomine atandukanye aho baronse akaryo ko kwifatikanya n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Bimwe muri ivyo bikaba vyari vyerekeye kubaka ibiro vy'abakuru b'imitumba, ibirasi vy'amashure, ibiro vy'ababuramatari na bamusitanteri, ibibuga vya kijambere vy'umupira w'amaguru n'ibindi. Mu majambo bashikiriza ivyo bikorwa birangiye, baratanga impanuro zitandukanye zerekeye cane gutsimbataza iterambere, amahoro n'umutekano, kwitaho ibijanye n'imibano myiza, kubana neza, hamwe no kubahiriza ingingo zafashwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kuvyerekeye kwikingira ikiza coronavirus. Ugaruka mu bahamagarire ibikorwa by'iterambere, bafashe mu bikorwa by'iterambere, ntibaje mu bintu bisamaza, ntibaje mu marigara, ntibaje mu bintu bihava bibayarura umutwe, ariko nk'abajeje intwaro murabe ingene ubwo gwaruka mwogwankadra hanyuma ruterere nago mu bikorwa by'iterambere. Hanyuma nuko mubizi igihugu mbere n'isi yose birugarijwe n'ikiza ca corona. Nubwo by'ukuri Imana yadutabaye mu gice cy'u Burundi, leta mvyeyi igakora ikishoboye kugira ngo ikingira bene igihugu. Tubandanye twirinda, tubandanye tucirinda, tukarabe kenshi, twirinde ibyo kuramukanya, gusomana, kugwana mu nda, ibyo tubyirinde. Hanyuma wumvise n'agakorora, wumvise ari ikintu kitagenda neza, genda kwa muganga bagupime, wipimishe. Hanyuma usanze by'ukuri warande baca baguha umuti ukacukira. Rero bene gihugu ntitwotonda urugamba rwo kugwana n'ubukene tudafise amagara meza. Umuntu agwaye abagwaye ntashobora kurwana urugamba. Rero turabinginze mubandanye mwikingira ikiza cya corona.